hariya iburaya nizere yuko rero muhari imbere y'ukwinjira ku mugabane wa buraya twibutsa abantu yuko ejo Raul Garage Comedy izoba yamaze kuba igihe cy'isaha 12 z'umuhingamo 12 z'umuhingamo hariya kuri Beraka Garden aho rero bazoba abakomedi bo ngaha mu Burundi nka bose bakomeye uri kumwe na Kigi uri kumwe na Raul uri kumwe na Kim Kiwi uri kumwe na wabandi kundira ari gute wa muhungu yitwa gute Roche mukunda gose umukomediye mukani Raul rero mukanya ari yanyeretse amafoto yiteguriye tanguye eji yakaga noneho ibyuma birara bimanitse ibintu bya Raul birasukuye mw'abantu ari ikintu ibintu byiza gose professionalism imwitaba hanyuma igiye gukurikira nuko aba DJ bezitara ibyuma none Raul yanyeretse ifoto z'intebe zitanu anboza mwiyo nshaka kwicaramo yakoye kwambaye ikoti ntiyije no kindazi nawe akundiye niwe ntazi tuba turi kumwe zoba nicaye rero nziza kimwe n'abandi ba VIP boss ntumva ko ibintu ari sawa Chumi gusa murahawe ikaze uraba Raul Garage Comedy chef de garage Raul yabateguriye so biryoshe gose izo irimo ugutwenga kudasanzwe gutwenga n'ikintu kidasanzwe niyo mpamvu abantu ba mbere bakundwa n'abakomedi ntushobora gutwenga atakintu kigutwenga nibibaka ubura umusazi uca witwa umusazi iyo nayo niyinde niyo rero yo ku munsi w'ejo abantu batwenza abantu gukora ikosa mbona video ka Raul mbere yarayuba jako ngiyumviriza abahungu babiri mwibarabara wasize mbaye kutere mu gutwi iryo kosa ntagenzo uri yakinye comedy naho Kigingi yakiniye bisaba ko wiyugarana mu ko naratwenze Kiki kandi ndiko nditambukana mwibara uri kubitambukana mwibara wibaza ko bamfashe gute uco atuye umuntu yasaze kumbe ni Raul nukunwa ku munsi w'ejo rero igihe cy'isaha 12 Beraka Garden hepfo ya Ecole Belge ariko nande ibanki ahubwo hepfo ya mituweli hepfo ya mituweli hepfo ya mituweli karibu dusangira umunezero mw'abantu mwe ku munsi w'ejo abantu indwi ubu yimaze ugasanga hari ibintu byinshi byakubaye ko ugasanga hari bitagenze neza urashavuye ariko ni byiza gutangura weekend uri mu munezero hamwe na Raul Garage Comedy izoba ihari isaha 12 abantu bavuye ku mirimo uvuga uti shaka gutangura weekend neza manukira hariya kuri barabara yo musi ya mituweli hafi y'ishure ry'ababirigi Ecole Belge kuri Beraka Garden kwinjira ahasanzwe 10,000 VIP 50 sponsor ashobora ati jewe abahunda bakunda ukabakuta sponsor akavuga ati jewe ndatanze miliyoni jewe ndatanze miliyoni 10 ibintu bimeze neza cyane gose nimuze muyibanire tuzoba turi harya natwebe tuvuga tuti twamaze ukwezi kose tubabwira tuti hasigaye iminsi reka reka umunsi wa mbere tuzoze tubabwira ati byari bimeze uko Kigingi arinjiye araheza abantu ati Roche arinjira hoho ibintu biracika Kim Kiwi
abantu barakoma amashi baratwenga barahweye rero ivyo muvyitege wa muntu we uri Bujumbura ntusige nawe uri kuratwumva uri mu ntara zitandukanye hari uri kuramanuka uvuga uti je maze iminsi ndi muri stress nyinshi sinshaka rero kwiteza ibibazo ndagiye ndonka ari abantu bavuga ati nukuri jewe ndagiye nicara ahantu mu bagenzi dutwenge canke nje kukayaga kwitanganyika kugira ngo nduhuke mu mutwe ku munsi wejo abakuruhurira mu mutwe baruzuye ntutango rero isaha 12 kuri Beraka Garden Raugere Comedy ari kumwe n'abakomedi bo ngaho Bujumbura bose bazoba biteguriye ibintu bimeze neza cyane gose karibu cyane rero tuzasangire umunezero hariya kuri Beraka Garden. Yes, nuko rero isaha 6 zirenze ko 14 nizere ko abo murahatandukanye mwese mumeze neza tutibagiye hariya kuri Avenue de la Mission kwa Boss John kuri Galerie Jovial akubwira ati imayo zirahari igikombe cy'isi kiregereje mw'abantu uko iminsi igenda gikombe cegeretse abonye hariya intonde zisohoka za Nigeria za Suisse hariya za Egiputa zisohora intonde hara ubumayo bwiza cyane kabisa warashobora ati jewe ndakunda igihugu ca Brazil harakamayo nakunze ka bleu nikaze kagucike kabisa ugende kwa Boss John umubwira uti harakamayo kikiyavuze ka bleu je nkunda Brazil nakamayo keza kabisa ndagucaguje ni keza gose rero nimba ushaka kubaza ibitandukanye urashobora kumuhamagara ukavuga ati ndakeneye size uzimbike ndazihitana mvuye ku kazi ni uramurondera kuri 79 821 297 79 821 297 Boss John nuwo kuyegereza cyane muri no minsi mundi yarigiye kugira kaduhindurira amajezi kava mu byama club gato tukabagenda mu byama equipe nationale c'est jezi nyinshi kandi za Senegal za Cote d'Ivoire za Ghana za Maroc izo zose za Portugal za Angleterre izi za Argentine namajezi meza cyane kugenda rero ugafata umwanya wo kwihitiramwo gatora neza afise uturato twugukina tw'abana cyo bita ibgodiyo z'abana igiti kigororwa kikiri gito umwana yiga umupira agiti kiki hari gihe uhora uja nkajya kuri stade ukabona umukinyi kabisa technique futi uriya turamutuka wewe muko gasanga nikosa ry'abavyeyi biwe batagoro yakiri nibagiye kwa Boss John ngo bamuhe igodi atangura kugerageza hakirika ikintu cha technique kivana n'impano yo kuva mu bwana yego cyane wenda niwe yigeze kuvuga imyaka uko ikurikirana mu mupira hari imyaka wewe yavuga ati iyo myaka ntishoboka ko umuntu yiga gutembereza umupira yego urumva ikaza nuko ntavyibuka neza nzobisoma neza yavuga ko hari imyaka umwana umwigisha ku block umupira gutanga pass 11 ans gushika kuri 15 ans ivyitwa blocage conduit de la balle niho umwana abitangurira oya iyo myaka ni myinshi si myinshi ni myinshi ni myinshi cyane 11 ans oya 11 ni myinshi none bumva ko indwi 11 umwana batanguye kwigishwa ikindi kintu 11 11 niyo oya none basi tutangure tutubaza dutanguriye mu abitwa abaminime ibyo nibuka bavutse sivyo abaminime tuzi ko aho baba batanguye yindi faza ahubwo irengeye iyo kuko 7 à 11 umwana bamwigisha ku bloka no gutanga umupira 11 gushika kuri za 14 15 baba bari muri faze yindi rero igaje navuze nti kuri 11 gushika kuri 13 aho ni minime kuduga ni kade gushika kuri 15 hama kuva kuri 16 kuduga aba junior gutyo niko nibaza ariko urumva yuko kwa Boss John akubwira ati narabwiye ku munsi wahijya ejo ndavuga ati hari abana bakuda kudukurikirana bavuye ku ishuri hasigaye umwanya muto bavuye ku ishuri rero hari abana bakubwira ati mama nukuri je ndakunda igihugu cy'Ubufaransa ndakwinginze ungurura kamera ku Bufaransa cyangwa ndakunda umugwi wa Paris Saint-Germain kandi iciza nuko Boss John ayo mamayo afise
na mama yari komple n'akabutura n'agapira nanya mvuga nti biraryosha umwana aja muri sport n'abandi bana yambaye akamayo akabijya rero boss John aragushira ko n'izina n'inimero ubimusavye mukabivugana rero umwana agiye muri sport yitwa ngirago sinzi nimvuge nka Jodere canke Josepaki akaca avuga ati handitse ko Jodere abana ngo ati raba Jodere kabisa yambaye yanditse ko izina ry'iwiwe umwana wundi avuga ati papa nabonye Jodere yambaye akamayo keza kandi kwijana ry'iwiwe ndabishaka vyose ni kwa boss John akanimero nakabahaye 79 yes nuko reka twinjire neza rero mu makuru kuravugwa hariya ibura makuru ni menshi cyane gose uretse igikombe ca Europa League cyaraye kibaye hari amakuru kuravugwa menshi haba kumigwi kubakinyi bari kubarifuzwa hirya no hino abamenyereza bari kubarahindura ibintu byinshi reka rero dushike kuri Europa League ku munsi wejo aka kantu kari important reka tukabwira abantu daronse byanutse abavuga ngo kuva kubusa gushika ku myaka 6 ni introduction aho umwana umwigisha akantu kukwiruka urumva bavuga kuri sauter et coordination ico bise coordination sine ugaba gacavuga ngo la familiarisation avec le ballon dans un cadre très ludique nukuba umumenyereza umupira kwifamiliaza no kuvuga gutuma habaho ubunywanyi kunywana n'umupira umupira ibyo rero kunywana k'umupira n'umwana harimwe ca kintu cyo kumupira uhoza kukugura ariko ibyo nabyo byama bitanguzwa niki na blocage nuko kuntu kwa na conduite bagacavuga ngo ku myaka 6 gushika ku 9 ni age ya technique urumva ngo l'âge de l'apprentissage moteur kuvuga niho ibintu apprentissage moteur harimo iyo blocage niyo conduite l'accent est mis sur la maîtrise du ballon voilà blocage conduite dribble voilà urumva aho niho ibintu byose byigirwa kuva ku myaka 6 gushika ku 9 uri kurabyumva hanyuma ngo la coordination et pied ubuvukanyi ari ikintu bwijisho no kuguru kuvuga ibyakora ari ikintu muri football muri football umupira uri kurawutwara umuntu uzobona ko ico kintu atakigize utwara umupira orizo bari kwigishije umupira utwara uraga imbere oya ni n'ubushapu rero bwijisho iryo nijya kubwira l'œil et le ballon wowe ufise umupira conduite pro kurayigira ni nka wa muntu ariko ari igikinga ukiri kuri igikinga hari umuntu araho mapine bagwateye kuri amapine ututeze ati raba imbere ako karoye gahindu ntukoza amasanganya mu gisagara urumva umwana akiri muto waramwipe umwana akiri muto ariko ari umupira umwigisha kuvuga ati ego umupira ufataragira ubwoba akaba rumwe umupira guma uraba ariko iri kurakonduiza uraba imbere nibyo byo kwigisha yuko uri kuraraba abo mukinana ingene bari kuba ari déplace la yu rekuye umupira urekuye ahantu wabonye bo bagaca bongera ko rero ngo le petit match réduit match tw'abantu bake soit 1 contre 1 soit 2 contre 2 soit 3 contre 3 pour maximiser les touches de balle umva ni phase bashiramwe umwana y'ugukina utumaci swati umwe ku wundi kugira ngo umupira awugumane kenshi umwana munye kuguru ya familiarisation wavuga kwa kundi ategerezwa kuba amenyera umupira donc ni phase y'uko umwana agumana umupira cyane bya technique bikavuka ibyo ubigabanya hanyuma de 9 à 12 ans. Fondation tactique, niho tactique rengo zibera. Développement de la vision du jeu. Romba.
aha ni umwana bamwigishiriza kusoma urukino. Les enfants apprennent les bases collectives. Ati aha ni abana bigira ibyangombwa canke ibyibanze vyo mu gukina muri rusange bari ari benshi n'abandi. Donc ijya 11 kujya kuntu nyene ijya gitigiri tuzi kija mu kibuga. Hanyuma bagaca bavuga bakongera ko passe, déplacement, soutien. De passe ni passe nyene, déplacement ni mouvement. Uburyo umwana yiyunguruza mu kibuga, za movement zo mu kibuga niho babimwigishiriza. Soutien naho ni nka kwa kundi bavuga bati nyimba nimero 2 agiye 5 nawe agenda gute, amusogonda gute. Umwana nyimba mugenzi we afise umupira yiplasa he kugira ngo amubona mu umupira, niyo yiyo soutien baba bariko baravuga. Hanyuma ngo intègre les règles du jeu à effectif réduit. No kuvuga hare niho n'umwana bamwigishiriza amategeko y'umupira. Uriko uravyumva? Généralement sur le foot à 8. Oya reka tubize bibiri important. Bibiri important cyane. Bashobora no kubisigura. 12 ans à 15 ans. Croissance rapide et force physique. Urumva kuva ku myaka 12 gushika kuri 15 niho bagira croissance rapide bogisigura gute. Gukura mu muvuduko nyene ko novuga. Niho bamwigishiriza nyene ibintu biba bitangwe gukomera. Bya birwati ifo kumenya ko ibi ni urumva bamuha batangwa kongera uko kakana utuntu exercice physique muri technique bamuzanye mu kantu kama exercice physique. C'est le passage au foot à 11. Ari ni umwana batangwa kumushiranye rero mu gukina ari 11. Le développement physique, vitesse, endurance et agilité. Vitesse kunyaruka. Ni umwana yitoranye no kwaza ko aruzoba umuntu yanyaruka. Endurance kuresista kugira ingufu cyane mu buryo bwo guhema. Kuresista kutaruhakare kutaruhakare. Agilité twabivuga gukora ibintu kwajisa nyene mu mwanya nyawo nyene aho uko bikuye kuba. Se combine avec une compréhension tactique plus poussée. Utakwiye kubigisha amasysteme atandukanye. Système de jeu na pressing niko karore batanze. Hanyuma 16 ans et plus ni performance aho umukinya abayabaye umukinyi abatangwa kuja muri bamwe baba uri kura musohora gusoza mivyiwiwe yize période de maturation athlétique, tactique et mentale. L'entraînement se concentre sur l'intensité. Ibi byo ni bya bindi nyene by'abakutsi. Urumva ngaha kuba baba duhaye icigwa gikwiye. Ubwo rero abakoca cyane bari abakoca abana bakiri bato il faut ko batangura kumenya byo guhera ko ntibabipange pa. Ivyo ni ibintu bakunze no kuba bigisha bamwe bagira ama licence kuva kuri grassroots ariyo licence D kuja kuri licence C gutyo ukamenya ingene uza urevuriwa ku bana bakiri bato. Tunakeza cyane gose bareko barabikora hano iwacu. Bamaze kuba baronka licence muri kano kanyumenga sinzi ko batangwe cyangwa bari mu gutangura kwiga licence B kubamenyereza batandukanye. N'ikintu cyiza turonse abamenyereza benshi. Urumva yuko abari ikintu cyiza ngaho iwacu. Tunahimiriza gose abantu babaye abakinyi nivyo ivyo gukora ni byinshi. Ushobora guheba umupira w'amaguru ariko ugiye muri coaching ubugiye muri ya domaine yiwawe nyene. Ego kubura waye mukinyi se pass none kuba umukoca mwiza ariko iyo ubigiyemwo birashobora gufasha kuko hari byinshi uzi, hari byinshi wigiye kuba koca waciye mu minwe ariko nawe ubwo bumenyi ubushizemwo birakorohera kubitaho waye bijamwo haciye imyaka myinshi barakina umupira w'amaguru ivyo birabagora ariko deke ukiva mu kibuga uvuga uti jewe kariyeri wanje iraheze mu mupira w'amaguru ndagiye mu vya coaching hari gihe usanga bikoroha ugasanga bigenze neza kuba umukinyi uje kuvyiga nibiko turabona abakinyi bavamwo
ndaba usezeye nka Vincent Company arasezeye agiye kwiga iby'ubukoca abijemwo uno munsi raba 6 ariko aragira haro nabandi gutyo nyene aba Chabi Alonso bavuye by'umupira w'amaguru baja kwiga iby'ubukoca uno munsi n'abakoca urabona ko ku myaka mikeyi imyaka baba bafise 40 ni ya myaka uvuga uti twahevye ku myaka 34 n'itanu n'itandatu ariko tugera kwiga iby'ubukoca turiko turakoca ugasanga 6 ziko ziraza batwara ibikombe hirya no hino rero iyo bikoze hakiri kare biragufasha mu buzima bw'umupira w'amaguru ndetse n'ahantu muri basketball byose biraba yes nuko reka dusimbire ku makwa kwa hari Buraya ku munsi wejo igikombe ca Buraya hari ya Europa League yari urukino rwa nyuma rwabere hari ya Istanbul aho umugwi wa Aston Villa uri kwatara mutwe n'umugwi wande wa Fribourg hari ya mu Budagi Aston Villa kabisa aravuga ati ino match turazi benshi bavuze bati uno mugabo Emery Una amenyereye ibino bikombe mu mafinale atandatu yari ya gatandatu akinye yaramaze gutakaza finale imwe ariko hariya bavyitwaramo neza Aston Villa ku rukino bariko barakina ku munsi wejo ibitsindo bigera kuri bitatu babitsinda kabisa borohewe mu gice ca mbere ku munota wa 41 umukinyi Yuri Tillmans kibakuye mu wa Leicester City akubita mu gitsindo ku ipasi nziza ya Lucas Digne Faransa ashaka igitsindo ca mbere haciye umwanya muto mu mwanya w'agasumuzo igice ca mbere kirangire umukinyi Bondia niwe nabaye homme du match ashiramwo igitsindo ca kabiri baja kuruhuka n'ibitsindo biri kubusa bagarutse mu kibuga haciye umwanya mutoyi ku munota wa 59 ku ipasi nziza ya Bondia amuha umukinyi Morgan Rogers ashiramo igitsindo ibitsindo kubusa Aston Villa itsinda yorohewe itahukana igikombe cyabo cyambere Europa League bahawe nande na Mr Europa League. Mr Europa League urakoze cyane uvuza amajambo biratomoye cyane Mr Europa League ariwe Emery Unai ariko kandi uvuga yuko Aston Villa yatsinze yorohewe byo bintu biratomoye cyane ni finale re yabahuza na Fribourg equipe hariya mu Budagi finale yabereye rero hariya Besiktas Park muri Turkiya ni finale yavugijwe n'umuhagarikizi w'umufaransa witwa François Letessier mu rukino rero urukino Aston Villa yorohewe cyane amashot 16 muri rusangi kuri 6 ya Fribourg amunani aja mu igori kuri 3 ya Fribourg kuri possession ubona yuko ariyo yari hejo gato ya Aston Villa ariko ukabona ko ari urukino controle Aston Villa yagize idasanzwe guhera kuri ico gitsindo ca mbere rero ca Yuri Tillmans kiza ku munota wa 41 hanyuma Emi Buendia umukinyi w'umunya Argentine siwe yambara numero 10 buriye aza gutsinda igitsindo imbere gato yuko igice ca mbere kirangira hanyuma Morgan Rogers umukinyi mwiza cyane wa Aston Villa umukinyi numero 10 akina numero 10 mu mugwa Aston Villa ameze neza cyane yateye imbere ino sezo benshi banavuga bati buriya ntaco byoba bitwaye ubwongereza tushera mukoresheje nka titulaire kuri numero 10 imbere ya Jude Bellingham par rapport ya sezo uno musore yashoboye kugira aba rero umukinya atsinze igitsindo ca gatatu ku ruhande rwa Aston Villa yabaye equipe nziza cyane buriya mu bisanzwe kiki uretse ko Mr Europa League Emery Unai twara bino bikombe mugabo abantu buriya banakubwira yuko iyo ufashe Ubudagi ukabwaka Bayern na Dortmund peut-être niyo Bayern Leverkusen kaja mu France ukabwaka Paris Saint-Germain Marseille nande nizo nyene cyane Paris Saint-Germain ugafata Ubutaliyano ukabwaka Inter de Milan ukabwaka Juventus za Milase na zande ugafata Espagne ukayaka Atletico Madrid Real Madrid na Barcelona izo kuko ziba zija muri Champions League izo mvuze muri ayo mashiganwa yose
izisigaye zose ni gake zishobora kubangamira ekipe yo mu Bwongereza yagize amahirwe ikagenda ikishikiye muri finale. Yaba iyo Aston Villa, yaba izo za Bournemouth zishobora guhondagura uwo ari we wese yaturutse hose, à l'exception yabo twavuze mu Bwongereza. Uziko hirya y'ejo naravye nkasanga ekipe itwaye igikombe mu Bwongereza izoba isumvye muri Espagne imiliyoni 120. Muri Espagne Barcelona bazotwa miliyoni 55. 55 millions kuri FC Barcelone, 117 millions kuri Arsenal. 177. 177. 177. Madrid ntimushavure, Barcelona ntakibajyanye. Bavuze ngo ekipe ya nyuma yakorotse bashize ko bavuze ati Burnley amafaranga izoronka izo bisumbye FC Barcelona. Ibatse ni ibintu bubatse rero, ni ibintu bubatse ni ibintu bubatse barabishiramwo ico bita ama droit TV. Abongeza baracubatse cyo kintu rero ariko abantu bariko baridoga ko tutariko turumvikana. Smith agerageze aturabire neza amamiriko ko ariko arakora. Ariko rero ni Europa League ku munsi wejo uyu mugabo Emery Unai atwara ibikombe bitanu muri bitandatu yakiniye kuva muri 2014 ari muri Sevilla, 2015 muri Sevilla, 2016 ari muri Sevilla, bitatu bikurikirana arabitwaye. Yarakinye igikombe finale ya 2019 ari kumwe no mugwi wa Arsenal aragitakaza, atsinzwe na Chelsea. Hama muri 2022 ego ari kumwe na Villarreal aragitwara, gitwara 2026. Urabona yuko ikintu gikombe bataye kumwita ati ubu ni Messi Europa League kabisa, kuko amafinale akinye menshi arayatahukana. Ariko aho naho hariho abakinyi bandikishije amateka kuri ico gikombe. Ni par exemple nk'umukinyi ariko aravugwa yuko nawene ariko bandikisha amateka n'umukinyi umunyagori wabo ku munsi wejo yararyohewe gose. Yarashoboye no kuba arerura uyu mumenyereza amushira ku rutugu. Uyu ni Emiliano Martinez. Uyu mugabo bavuga yuko amafinale 7 amaze gukina yose yayatsinze. Muri 2020 muri FA Cup yaragitwaye, abandanyiriza kuri Community Shield. 2021 atwara Copa America, 2022 atwara ikombe c'isi yose, anatwara finalissima muri umwaka wa 2022. 2024 yatwaye kandi nako Copa America. Mu nyuma 2026 ico gikombe ca Ligue Europa ubona ko gitahukanye. Urumva yuko ari umunyamahigwe, n'abakinyi rero benshi ubona yuko bariko bandikisha amateka kuri ico gikombe. Ni Aston Villa bari baryohewe cyane gose. Burya nta kintu kiryoshe igikombe ca mbere mu mateka yabo cyo ku mugabane wa Buraya. Bavuga ati Europa League ni mbere tuyitwaye, kandi duherutse gukatisha itike ryo kina Champions League. Nta munezero ungana nk'uyo ku bakinyi ba Aston Villa. Numunezero udasanzwe, numunezero udasanzwe ncancane kino gikombe kikiwibuke ko kigiye mu Bwongereza ubugira kabiri. Mwaka weze Tottenham yagitwaye, itsinze Manchester United, inakata iyo tike yo kuja muri Champions League. Aston Villa ifise umufana ari speciale cyane, yitwa Prince Harry, Prince William. Buriya Perze William ejo yari hariya Christia aratangaje cyane, ntiyigera siba kuri match yandi ya Aston Villa. N'umufana wa Aston Villa buriya yanabonetse ari karakoro amoso kuko n'amateka bagize. Perze William n'umuhungu w'umwami w'Ubwongereza Charles uno munsi niwe rero azona musubirira.
ni Prince Riti siko bamwita ni Prince Riti no kuvuga uzora kwa ingoma y'ubwongereza mu gihe se wazobatakya bano umuntu adasanzwe n'umuhungu wa Diana n'umuhungu wa Princess Diana abantu barayaza ayo mateka niwe nyina wabe na hari ni wa wundi yamaze kwigira umwe yatwara umwiraburekazi umwe yatwara umukobwa w'umunyamerika kazi w'umumetisi agaca bamubwira ati oya zibara ibwami hovuka umwirabura ibwami ni abanyirabura urumva no ubwami bw'ubwongereza hanyuma abarigiri Prince William yakunda Aston Villa ku rugero rumwe rutashobotse rutabaho ku rugero nuko match zabo aba yagiye kuzira muga nyimba arabi match za Aston Villa nyinshi urumva yuko ugwejo gwo atari burusi Prince William rero akaba yari hariya anakora amoso zibisiguye nyene ico bisiguye kuri Aston Villa bagira imana bamaze confirma tike ya Champions League baho batsinze na equipe ya Liverpool ariko abantu banabibona hari umuhungu witwa Pasi umuhungu akora hajya kwa ntuze kwa Dibat Pasi yego Pasi okay Pasi niwe nyeretse kupo yejo yarayivutuye kabisa oya iyi match nukuri franchement manager atavyo kuvuga ubiki nawe ati Aston Villa orohewe urumva rero Aston Villa yihura n'izi za Fribourg tazi ni kibanza ziba zifise muri championnat y'Ubudage hariya none Aston Villa kikibagize saison nziza cyane muri Premier League muga mu minsi yeze nko mu mezi abiri aheze bigiriye periode yo gutsindwa ama match menshi cyane buriya niyo mpamvu na Manchester yabaciye batsinzwa ama match menshi kubera bagize ikibazo c'imvune ya McGinn bagira imvune ya Morgan Rogers Onana aravunika Kionana charabunitse na Matikasha aravunika izo elema zarabunitse kabisa Aston Villa birana izi za Aston Villa rero zirakomeye ku rwego rw'izi nyene zindi bahiganirwa za Champions League mu gice bariya babarusha usanga atana bench bafise ashakura Morgan Rogers ngo baronke umuntu amusubirira ko burya atagihinduka nuko rero uwundi muntu buriya basanze umuhungu yitwa Emiliano Martinez Dibu nawe akundana n'amafinali gose ntari marataka finali ndwi maze gukina zose akinye zose arazitsinze kabisa harimo zibiri z'igikombe ca America Copa America n'iyindi bwe y'igikombe c'isi bogomba bamongera ko n'iki gikombe c'isi c'uno mwaka nawo bizi kuko afise mesa azomufasha kugitwara nuko rero Aston Villa ni champion ya Europa League umugwi wa mbere mu Bwongereza ukinye finale muri 3 yitezwe muri finale z'Iburaya hariho West Ham na izokina kuwa gatatu itariki 27 azokina itariki 27 hanyuma Arsenal na izocira mu kigo gutwara igikombe itariki 30 twobakende tutwimuka none twobagira twimuka twaraye tubagize ku munsi weje ndiko ndaraba burya ikintu cerekeye cha base gikomeye muri iwacu mu nta gihara abafana kabisa uzi ibintu abanyawugana n'abanyakenya bariko barakora oya erega ngaha nta bafana ba Premier League nawari kabisa kandi uri kuraraba nkuko abo uri kuravuga bo muri Kenya na Uganda babicelebra meme na bamwe bitwa ko ari benshi ba Real Madrid je ndibaza ngaha ntavyo bashobora aho baciye ko rutuntu bashizeho ngo Manchester United bakubitira Startimes none William Ruto yakeje Arsenal mwijambo kuko arazi ko mu gihugu wiwe Arsenal ifise abafana benshi cyane nukuvuga hari ikintu kidasanzwe kiriko kiraba kubaye kubene gihugu biwe Mungu atamenyego ni wa Mungu wa Museveni muhozi yavye ngo impamvu naraba Premier League ngwirimwe abakinyi bagufi benshi nikundira basket ubwo rero ngo jewe ngo abaganda bararyohewe sinubwo meze ndayikeje ntaco sinzi n'umuntu wo mu nama nkengo inshinga amateka yo muri Tanzania ejo nico kino ca mbere yashikije
abafana ba Arsenal ni benshi hariya kabisa biya bihugu ni benshi mbona bari kwagira ibintu byinshi ngaha Premier League nizi za Arsenal niz'abantu b'abakonesera abantu bazi umupira erega Madrid na Barcelona mu cubahiro cyane n'abafana mu mbabarire irimwe abantu benshi bakunze umupira batevye bakuze bya bintu byacu wasanga A12 A11 umaze kumenya Arsenal no kuyikunda n'abantu bake ni bake benshi bakunze umupira kubera 1xbet cyane n'ikintu bagihari umuntu yashize ko ijana ari ibihumbi amajana 8 ati kipe nigi hari abantu bakunda canguramwo ni jazz bakunda ibihiye ibimeze neza ibikombe akavuga ati uza abantu nk'ubu ejo biriwe baramena ngo twaraye tugitwa kuva ryari cyane nabana numvise nanje ejo bambwira ngo yo nararyohewe kuva ryari we ko nareda kumva ko je namanda kumva kuri Real canke Barca hare kurumva arabanyegurutse ni sawa kabo jewe uretse gutwara igikombe uretse gutwara igikombe twaraye dutwaye ndakubwije ukuri nko kuri page yiwanje nari maze igihe postinze inkuru ya Arsenal ukabona abantu benshi baravyitaba bamaze kumenya ukuri kiki ukuri kwaramenyekanye wewe rero uvuga ngo dutwaye Champions League ngo mwoba mugowe ni turyohewe muragogwa yega sigura wenye niwe wabivuze inde wewe oya jewe hariho ibintu ofete kundabira ku munsi wewe hari twatutse oya n'abantu Arsenal n'abantu kabisa hera kuri jewe basi tubana mu buzima abakunzi ba urumva nubwo baramaze imyaka myinshi induru yari nyinshi induru yari nyinshi induru ifatiye kubona yuko ibyo nonekaye bingana ko bari kubaregereza baravuga ati Arsenal twebwe turagitwara ibiki ariko c'est vrai kuryoye guhaca imyaka myinshi ni nkuko peut-être bishobora gushika hari abantu ushobora kuba ari nk'umwana yaramaze igihe kabisa yimwa diplome hari igihe yironse nibarabara ryose gasereba umwana wo kwana kano kuri enfin yaronse diplome rero bagasereba hariho n'igihe usanga hari umupfasoni yaramaze imyaka ataribaruka ariko bumvise yuko yibarutse impundu zibimpundu rero kuri Arsenal impundu yabaye impundu kuko yari imaze imyaka myinshi rero niko bavuga yuko tutungo turaba bavuga bati uyu iyi ndwi ni yiwabo antwa gushika itariki 29 Arsenal ntihagire umuntu abakoreramo bivumbagaza uko bashaka kumbure Rotranti hoho bibaye ibararizo bari reka tubandanize ngaho gatoye kubera ko amakuru abandanya kuvugwa muri Arsenal ni menshi ejo namye mvuga ukuntu ujya projet yubatswe yo gutwara igikombe Arteta abayobozi ni kiburiya kiki nta kintu na kimwe kibera ubusa mu bazungu bintu byose barabitegura Arsenal itangurira ya projet harimwo kuzotwara igikombe ariko barabyihweza bararaba ukuntu basa n'abatanguye A0 kandi hariyo ekipe zitwa ko ziri kwisonga harimwo Manchester City harimwo Liverpool ya Jurgen Klopp zose zari on top zaza zarabaye classe nyene nimero ya mbere bavuga ati ibyo twotegura byose umumenyereza twotuma igikombe mu myaka 5 igiye kuza twoba turiko turarenganya Mikel Arteta niyo havuye no kwihangana twabafana tugasara mugabo muri ya myaka yabo wa kabiri bo bavuga bati oya bo bigikombe bari bagiteguye kuva 2027 na 2028 uti rero bafatira kuki ubwa mbere bwobwo bari bateguye groupe y'abakinyi ejo twarabigarutse ko no kugira ngo ntere imbere ngaruka kuri ivyo bishasha barokrita ubwa mbere abakinyi bari munsi y'imyaka 23